atagikozwe ibintu birashobora kuyangara kubera igihomoka kiri ku Winterekwa mu gisagara ca Bujumbura. Abenegihugu bo mu makartier ya Winterekwa na Karama baratabaza leta n'ababishoboye bose kubagarukirako mu kubafasha kubaka no guhagarika igihomoka catewe n'akuzi cari gaca ku Winterekwa no muri quartier Karama muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihomoka kikaba kigeramiye amazu yaho, mbere n'ibarabara rikuru rihuza ayo makartier rikaba rimaze gucika, nta ngendeshwa y'abamamoto canke imodoka bikihaca, n'abantu basigaranye akayira gato bacamwo bigoranye ku buryo uwufise umutima woroshe atohaca. Hakenewe rero imiliyoni 267 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo hubakwe, nk'uko Colonel de Police Simoni Ntawongendera ajejwe umugwi uriko urahangana n'ico gihomoka yabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi ntwarante umwaka wa 2026, aho yamenyesheje uko ico gihomoka cabateye, ingorane bafise nuko bariko barigwanako. Igihomoka catanguye ari bukebuke kuko uruzi rwari hirya hariya, hanyuma murabona uko abantu batera bubaka ruguru niko amazi atera gwira, uko amazi atera gwira rero niko azana umuvuduko mwinshi. Umuvuduko rero niwo utuma uruzi ruguma gwimba ruja mu kuzimu, ruca rutuma inkombe zitemba. Niko igihomoka cagwiriye rero, haza bukebuke haza boma gato gato gushika naho ibarabara rihera. Ubu urabona nta n'imoto igishobora kuhaca, n'uw'amaguru arahatinya. Ubu rero icatumye abantu biyumvira guhaguruka no kubera uretse ko abantu bakihaca, n'inzu zirabangamiwe. Urabona nka nk'irya nzu iri hepfo, kandi uravye niyo iri ngaho hepfo, umwanya n'umwanzi ashobora gushikirwa. Hanyuma rero birababaza kenshi, urabona abantu nubwo babino ibikorwa birangurira kenshi yepfo mu gisagara canke bakaduga na ruguru, mugabo baca ngaha. Ubu rero iyo abantu batashe barabura aho baca, iyo abantu bavuye gusuma bakarunyira bashika twashikanye utwo basumye, bakarinda kuzunguruka hiyo barondera aho baca mu nzu ca mu mihana bikabagora. Hari n'igihe abantu bataha imvura iriko iragwa, urumva n'ikibazo kinini. Nico gituma rero abarongoye abandi bashimye yuko bohamagara abantu bagashinga uvu hamwe mpaka gushika abantu bagasubira guhita. Murabona igihomoka si gito ni kinini cane. Hariho rero abantu bashize ku bushake bwabo, bashizemwo umutahe, novuga umutahe canke interano yabo, baragira icigwa c'ubuhinga, baratugirira agatabo. Twarabonye ibikorwa bikenewe ngaho n'uburyo bukenewe baramaze kubutwereka. Twasanze bisaba amahera ashika imiliyoni 267. Urumva si amahera make, nivyo inguvu z'abanyagihugu ziriho kandi ishaka rifise, mugabo kumbure hari aho batoshobora gushikana ubwo buryo. Niyo mpamvu rero guterereza abandi bantu ni ngombwa, kandi turavye ingene abantu bavyitabira, turizeye yuko bashobora kuzoterera. Abantu bari bo bose, baba ngaha n'abatahaba, baduterereye vyo duhimbara, ahantu basubira guhita, kuko ariko arahita ntakoresha abo ngaha gusa, n'abaza kuramukanya, n'abaza kuraba inshuti hariya ruguru. Urabona abantu baguma baza kubaka, bakaba bacisha ivyo bakoresha mu kubaka. Urumva no kuvuga umuntu ufashije ngaha azafashije kinini. Bagatabaza inshuti n'abagenzi kubagarukirako, ndetse bagasaba na leta mvyeyi, leta nkozi n'abanyene gushiramwo ukuboko, na cane cane ikigo Obuha. ARB urumva ko ari n'urwego rwa leta kandi rubifisemwo uburambe n'ubuhinga, kandi bo nibaza ko n'uburyo bashobora kuburonka gusumvya abantu basanzwe. Urabona aho uretse uburyo gusa hazosaba n'ibikoresho nk'imashini. Bashoboye rero kuronka nk'imashini bakadutiza canke bakaduterera, bo bakoze cane, ikaza igashobora kudufasha. Urabona kugira ngo inguvu z'abantu n'amaboko bahimbe hajya ahantu, kuko dusaba ko twimba dushikane hasi harya ahantu amazi twari ivyondo tuharenge dushike hasi, hanyuma turonka aho dushinga ayo magabiyo. Hanyuma ikindi murumva kandi turakeneye amagabiyo kugira ngo
ibikoresho tuzohashira ntibave bica bitemba, tubifate dushiremo agabiyo abifatire, hanyuma murumva tuzokenera kandi amabuye menshi cyane, kuko kugira uronke amabuye azova hariya hasi aduje gushika ibarabara rishika simake kabisa, kandi urumva tuzogerageza yarondere uwo ushobora rero kugira icyo aterereye muri iyo nzira yo bakoze aho hantu. Uravye hazosaba yuko tugira na block novuga ambeto kugira ngo haruguru no hepfo hakomere ntihagume hanyiganyiga. Hanyuma rero duce duca novuga na kanivo umuserege uzo kugira mu mazi ntagume aza arahonona. Urumva rero ibisabwa sibike, iyo ARB sina ARB gusa nawe ubuhi bishoboye, kandi noneho narumvise barafise n'umugambi wo gutunganya amabara hepfo, kandi nibaza yuko bavuze hepfo kubera haruguru hadahita, ubwo buryo rero bari gushira haruguru bashoboye guca babukwegera aho ngaho hagahita, byo byiza gusuma. Na leta kubera muvyeyi wacu umuvyeyi w'abene gihugu ibonye abantu bariko barabura aho baca barunyene bataha, leta bishoboye kandi noneho leta yashoboye yoshobora guterera kugira ngo inguvu z'abene gihugu ntizitangure ngo ziherere mu nzira zipfa ubusa. Mumenya ko ibikorwa vyo kwegeranya uburyo no gutangura kuhategura vyatanguye kuri uyu munsi nyene mu bikorwa rusangi vyahuje ayo makartier abiri. Tubiage media ruremesha migi yango komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi